mbega niyo wavyara nk'umwana wawe nawe uzomurekura kuja muri filme uzomurekura kuja mu muziki bizomera gute kubera turana urumustar ino kugeza ino saa mbega nk'umwana wawe nawe uzomurekura muri icayi kintu canke uzomureka yige aheze aje mu bintu by'akazi kare bigize nyene areke kuja mu ivyo vya entertainment so je kwanza sunga ngo niyo navyara je ndafise umwana mana kandi umwana wanje aramaze gukina filme abantu bamaze kuraba filme yitwa bakundukize barambonye umwana yitwa Sheila je n'umwana wanje w'amaraso so je umwana wanje kwanza ndifuza ko nozovyara umwana akaba umustar cyane cyane w'umukobwa kubera abantu bamaze kubona ko umenga umukobwa agiye mu bintu by'ubustar aciba mu maraya akaja mu ngesombi je nandi sindabibona uko kuko je nizera ko ubuhumbu bw'umuntu buva mu mutwe we buva mu vyo akora niyo mpamvu je umwana wanje yaratanguye maternelle ariko azoguma kina film kandi bingendeye nkuko ndabishaka nshaka ko azokura ari umustar abo umustar muri film kubera je hari gihe nzosaza we akagera kure agatangaza igihugu cyacu so je kubganje umwana wanje wawe umustar abo mu musicienne abo mu tambyikazi w'umuziki abo mukinyi wa film je ntaco bimbwiye essentiel gusa ko akora ibintu bishimishe biteza imbere igihugu bikanamuteza imbere wenyine ubwiwe. Hello guys, ni kuri KZ Media ndabwira ati kaze mu kiganiro cyacu kuri micro ni Mr. SGS Mr. Sandosha kumita kushaka twaba turi kumwe n'umuntu novuga yuko ari umuntu yamenye ariko aramenyekana cyane mu mafilme akina ibintu by'amafilme comedy n'ibintu bigiye bitandukanye ndetse muramuzi mu IHURIRO TV sindamuvuga izina ndetse arabibwira yongera bidondewe turaza kuyaga byinshi byerekeye kariyere yiwe yo gukina filme ibintu be n'ivyo byose turaza kubiyaga ko nta na kimwe byose aza kuva ngaha mu bimenye kaze mu kiganiro cyacu bro umeze neza fresh sana kabisa ndashima ndibaza n'abari ko baradukurikirana nabo nyine bameze neza ndagusabe widondore abakunzi ba KZ Media abakunzi ba KZ Media ni Mfalme canke Papa Sheila bivana n'amazina wowe nziko ariko officiel ni Mfalme Hamza ndabaramukije sana ndabifuriza n'umusi mwiza mu kiganiro dutangura no musi Mfalme mbega nka wewe waba watanguye gukina kariyeri yo gukina amafilme ryari musanze hariho gukina tuvuze gukina bisugura igihe wasohoreye filme ya mbere wabonetse mu filme ya mbere ariko imbere yo gusohora filme umaze guca muri byinshi ariko filme yanje ya mbere yasohotse muri 2011 niho filme yanje ya mbere yabonetse mu bantu ariko gukina ibintu byo mu magroupe za Kamenge Cibitoke za Kanyosha Buyenzi Bwiza twabihereye kera ariko nitwari bwaro nk'icyensi zo kujya mu bantu ngo batubone babone impano zacu filme yanje ya mbere yasohotse muri 2011 yari igiswahili mbega nkawe Mfalme kuba ukina ibintu by'amafilme kuko muraca mu bintu byinshi bigiye bitandukanye mbega abantu bariyumvira mu buzima bwa misi yose Mfalme abameze gute ubuzima bwa misi yose nkuko nyine umbona ubu n'ubuzima bwa misi yose ko ngasi muri film ubuzima bwa misi yose ndafise urugo ndafise akazi ndarondera amahera nkuko n'abandi barondera amahera hanyuma nyuma y'ivyo nkakina na filme ariko mu bintu shira imbere cyane gusumba ibindi harimo filme n'akazi no kwita ku muryango mbega uriko kuvuze ngo urafise kandi kazi wo gukora mbega uri kuraraba filme yo mu Burundi yo gutunga kugeza ukabaho nyene bien ivyo uri kuraraba à 100% tuvuze ukuri novuga toya filime yo mu Burundi sinyaza kumaze kugera kuri etape yuko yotunga umuntu ijana kwijana vyose biri muri filime kandi namugabo atungwa n'akazi kamwe ukene gutungwa n'akazi kamwe n'umuntu w'umugabo uba wimirije gutakaza intumbero umugabo aronderera hose aboneka igiceri aboneka ifaranga hose urarondera ariko filime aho twatanguriye so turi biriko biraza hazogera igihe ngira tuzuba mu buzima bwa filime nivyo dusaba abafans ubwe badusupporting tube muri bwa buzima nyene bwa filime nk'ubwo abandi tuzi canke nabo nyene abo bazi babayemo ariko twebwe wacu mu Burundi turashika kuri iyo etape turiko turaraba mu Burundi IHURIRO TV izamuza mbere novuga yuko ikurikiranwa n'abantu benshi kandi ikaronka n'amavi menshi kuri YouTube mbega nka wewe nko mu IHURIRO ukuntu bayeho uri kurabiraba nica ikintu baba bamaze kubushikanako
nyine ngaho amaze kwitangira inyishu ihuriro iri mu channel ya mbere turonka ama views menshi kuri wewe ruhande rwanje personnel majewe icyambere ihuriro TV n'abantu bariko barandaba ngaha ndazi benshi bamenye biciye mu ihuriro TV kuko je amachannel nagenda kina katandukanye twakina mu rurimi rw'Igiswahili ndio natangiye kwesea ikirundi neza ndi mu ihuriro TV wanashaka narafashe naragize n'amakuru y'Igiswahili kirundi parce que ikirundi ncyari cyinshi kikirenga mugabo urumva uko ndi umurundi ya 100% sanze ndi umurundi ariko bivanye naho warakuriye imiryango wakuriyemwo usanga ibiswahili so ihuriro TV yarangejeje kure yatumye menyekana n'abantu benshi naho ndazi kugira undondere bambonye mu ihuriro TV so ihuriro TV vraiment atarenga bavuga ngo guhemuka je naho nova mu ihuriro TV sinzo bivuga nabi ko irafise ahantu yangejeje uno musi hari ubuzima kanaka mbayemo n'abantu twahuye nabo biciye mu ihuriro TV so ihuriro TV vraiment n'uburongozi bwayo nibubaho cyane okay uravuze ngo nubwo uzovayo ntibizogirane hari benshi bavuga uko duhereye kuri bajya bavuyeyo bagasore ba command bavuye mugabo bagashika inyuma bakayivuga nabi mbega nka wewe ntibizohava bishika nka bajya nyene nkuko uvyivugiye uko onye ntibizohava bishika bikaba bibaye bizoba bimeze gute na jewe icyo novuga cyemeza ko bitazoba nuko n'umundi mfise imbere uko nza mu ihuriro TV hari haho navuye ariko naco ndahavuga ko ntanubwo ndahavuga nabi n'uburongozi bwaho n'ubu turavugana wanashaka arafa personal nari muri JC Productions niho navuye imbere ko nje mu ihuriro TV narafa personal ibyo nagiye tuko turafashanya nabo so icyo nicemeza ko naho nzova mu ihuriro TV kandi nzohora ndanagaruka dufashanya n'ibindi ndi nahandi kugira uvana n'umuntu bisigura ko mwananirana ashobora kuba hari n'indi ntango ukeneye kugera ko ubona hajya ahantu utazoyigera ko mu gihe uhari nibisigura ko ugiye ugenda uvuga amajambo menshi mabi kuko ubuzima burahinduka ushobora kugenda hari ukananigwa mu gihe ufite umubano mwiza hari ukagaruka kandi ubuzima burazungurukana umuzingi niyo mpamvu je ntovuga nabi ihuriro TV Mfalme turabona mu Burundi ubunye mukina mu Kirundi mugo gacuraba hari abantu nkuko bavuze wahora aho mukina mu Giswahili mbega aho mukina mu Giswahili naho mukina mu Kirundi ni hehe wabonye muronka babakurikirana benshi muronka abantu bitaho ziya filme mwizo ndimi zibiri ni icyo bitaho sana mu Burundi mu bisanzwe ariko dukunda kwihendako kandi abantu bacumbe nimba hariho n'umusana ariko azobona kano kiganiro acumbe ariko twe dukunda kuvuga ngo international ugasanga umuntu afise vision international atari na national gute we yumvira kuzomenyekana East Africa mu gutaramenyekana ni wanje bajya abantu bo hanze bazo gukurikirana bakuye hehe base yo kugukurikirana mu gihe ni wanyu udakurikirana nico kintu cyatumye kinatuma none musa hari abantu tutari bwatera imbere cyangwa tutahora dutera imbere ko je ndamaze gukina filime zirenga 8 ziwanje nanditse ndi n'umu acteur principal zo mu Giswahili ariko ndakubagize 3 nazo ubumenyi ariko filime zane zo mu Kirundi zose n'umuntu waruguru mu bito arazikurikirana parce que kwanza kuba fier n'igihugu ciwawe kumva ko n'ururimi rw'iwanyu rufise ikintu ruvuze kuri wewe nk'umurundi kuko ukinye Giswahili no munsi ko ufise chance wo ukakivuga neza umuntu ari muri Kenya cyangwa muri Amerika yibonye azovuga ati umutipa ashobora kuba ari mu Tanzania cyangwa mu Kenya cyangwa mu Uganda ko nivyo bihugu bizwi mu Giswahili cyane mugo ukinye Kirundi naho yo kumva mo gikaramenya ati umuntu n'umurundi directeur biroroshe n'ukeneye kukumva nk'umurundi dufise bene wacu bamaze imyaka n'imyaka hari iburaya zahe kumva ko bari fier kuba bari ko barabona uburundi bwabo ikirundi cyacu ibintu nk'ivyo so kubwanje indimi zose zirakenewe ariko hera kwanza ku rurimi rw'iwanyu hanyuma ejo ucyange Igiswahili cyongereza n'igifaransa ariko wahereye kwanza ku rurimi rw'iwanyu okay mbega urabivuze yuko benshi barakunda kubikoresha bagakoresha Igiswahili bwabo ugasanga ntibigize aho bishitse duhereye nko ku ndirimbo no mu mafilme mbega wimvire yuko abarundi bizobavamwo gute namwe bwe mukina filme ni gute muzobibashikiriza ivyo bintu bwenge kuko ugiye kurana interview zo mu Giswahili ni bake bazikurikirana mbega ivyo bintu mu Burundi ni gute byo bavamwe hamwe bwe mukina filme kubera nimwe bikunda gushika kure cyane bizogenda gute ivyo bintu numva kugira bituvemo binabavemo icyambere kwanza ni kimwe navuga kuba fier kwanza n'igihugu ciwawe ukumva ko uri umurundi ko hari ikintu kanaka uvuze mu gihugu cyawe kandi ukumva yuko hari umuntu akwiye gukunda Burundi biciye kuri wewe ku kirundi cyawe nyene ukumva ko n'umuntu yavukiye iburaya avuka ku barundi yomenya uburundi icyo ari cyo
ugakunda igihugu ukumva uri fier kuba uri umurundi bizogufasha kandi no gukunda ikirundi niyo mpamvu hari abantu usanga yiviriye mu gihugu cy'iwabo ageze ni buraya ugasanga n'ururimi rw'ico gihugu amaze nk'imyaka 10 ageze ngaha mu Burundi muvuganye ikirundi ugasanga aracavuga ikirundi kumwe nyene yagenda uya no kuvuga abafise akaranga k'igihugu abakunda igihugu ariko hari umuntu no musa avuye ngakaja muri Kenya 2 mois avuza avuga icongereza n'igihe n'igiswahili ukibaza n'umuntu umurundi canke n'umukenya ngiye no kuvuga no kudakunda igihugu no kutamenya agaciro k'igihugu no kubura umurundi so umurundi wese yumve ko ari fier nuko ari umurundi yumve ko ari fier n'igihugu ciwe yumve ko hari n'abantu bakwiye gukunda uburundi biciye muri we tuca duheza dukunda ikirundi cyacu dukine byose mu kirundi nta muntu yasi gukina icongereza n'igifaransa n'igiswahili ni indimi ziri international mugabo imbere yuko uzokundwa hanze uzobanza gukundwa iwanyu nutakundwa iwanyu uzokundwa no hanze okay ngira bavyumvise bumvise mbega Mfalme watubwiye uko ufise umugore mugabeshi nanumvise ibihuha bavuga yuko ngo ari umunyamahanga ngo baba wararongowe nivyo bro Roje kanze numvise umuntu ambwiye ko narongowe numva ndi fier ambwiye ko narongowe ubushatse kumbwira ko hari ikintu ndagusumbije utararongorwa parce kugira ndongore baza ko byo byagenze gute bisigura ko hari ikintu kiri special kuri jewe yabuze ku bandi peut-être yakibonye umwanzi urumva wereye kubonye ikiruti cy'abandi nakaroro ndiko ndaguha kubera ari umuntu umubwiye ngo yarongowe ucimengura mututsi none kundongora nkaguma ndumuhungu akaba ari genda kwabira sinumva niyo sanse kurongorwa ku muhungu ico gisigura so icyo nzi genda afise umugore kuba nararongowe kuri je ntaco bivuze no kuba nararongoye ivyo bigijewe ariko nimba wumva ko nabona nararongowe ni fresh bifata nyene ko narongowe kandi bintera nagateka nitwanahura mu baruzumbira ati we Mario numva ndi fresh sana kandi mukini filime muhanura abantu bro umva gute mu buzima busanzwe hari ibintu abantu bamaze kwiha mani nta mugore arongora umugabo ubwo no muri leta civile yibagiye gusinya ntibasinya ngo uwo mugore niwe mugabo wa kanaka oya suko bashatse kuvuga ona umugore kuvuga yuko akureze muri vyose ari we mwene mitahe agupanga inzu akwambika ivyo navyo none umugore wawe ivyo bigukoreye hari ikibazo kirimo iyi mugore wawe ivyo bigukoreye hari ikibazo kirimo hari abahungu benshi baca navuga ati ryo mbire yararongowe mane yararongowe umugore afise amahera ibiki musanze banka ubutunzi bw'abagore abantu iterambere abona bo leta irababona umuntu yanga iterambere ry'umugore Imana aramubona no kuvuga ikintu je mbona ko kitari ciza mu kuza kubana n'umugore cyangwa umumama angana na mama wawe ukaza kubana n'umuntu angana no wakuvyaye none muye n'umusista yifitiye inoti je mfise unda kwije imyaka 29 nkahura n'umusista afise imyaka 30 canke kumanuka 28 none tuje tubipfa kubera afise amahera ngo sinda murongo ngo ni wandongwe kubera afise amahera abo nibo dukeneye ahubwo ba diaspora batubone babone kweri bavyumvise ko nabo babarondera bro aba diaspora batubone amatwirongore ivyo ni ibintu bisanzwe man haje na n'undi wo mwemera yego cyane gunereka kumwemera gute haba icyo kugira sindamwemera kandi afise ubundi bro no bro kwiyisi nta kintu cy'umuntu kiba ibintu byose no gusangira niyo mpamvu ubona uguze parcelle utegereza kuzovyara abana hamugafika basigira ibintu byose no gupartage mwisi ya Android no gupartage byose numva rero nanje rero randekuye nzorongore batatu niyo mpamvu ubona umuzungu akorera divise bluetooth flash yase gacu connecta kuri telefone niko bimeze monde ya Android man okay bavyumvise mu diaspora nyimba yavyumvise bana cha turonde ancha turondera aho turi kuri Mfalme ufise umugore mbega nka wewe uri kurakina filme hajya uja none kurakina filme vraiment ukuntu muje mu gitando karyamana n'umukobwa ukavuga ati abantu none nk'umugore avyimvira gute kajyana akazi aramaze kujya ibivuye muri ko arambara ibivuye muri ko sometime so arazi ko akazi ivyo gusa kandi ukinya filme abantu bakabona ko ari ubeshi uri kurakina ubutari umukinyi nyawe kuko filme utegereza kuyikina ku buryo bigira kuragira umuntu ekarabira babigira ico bimusige nico bimwigishije akabona ko ari navyo ku buryo ni wakinura umusazi azobona nyene kuri umusazi nivyo vyiza n'ubundi so kajyana akazi umugore arabitahura mama arabitahura n'abandi bose barabitahura mbega niyo wabyara nk'umwana wawe nawe uzomurekura kuja muri filme
uzomurekura kuja mu muziki bizomera gute kubera turabona urumustar ino kugeza ino saha mbega nk'umwana wawe nawe uzomurekura muri icayi ikintu canke uzomureka yige aheze aje mu bintu by'akazi kare bigize nyene areke kuja mu ivyo vya entertainment so je kwanza sumwe ngo niyo navyara je ndafise umwana man kandi umwana wanje aramaze gukina film abantu bamaze kuraba film yitwa bakundukize barambonye umwana yitwa Sheila je n'umwana wanje w'amaraso so je umwana wanje kwanza ndifuza ko nozovyara umwana akaba umustar cyane cyane w'umukobwa kubera abantu bamaze kubona kumenga umukobwa agiye mu bintu by'ubustar aciba mu maraya akaja mu ngeso mbi je nandi sindabibona uko kuko je nizera ko ubuhumbu bw'umuntu buva mu mutwe we buva mu vyakora niyo mpamvu je umwana wanje yaratanguye maternelle ariko azoguma kina film kandi bingendeye nkuko ndabishaka nshaka ko azokura ari umustar abo umustar muri film kubera je hari gihe nzosaza we akagera kure agatangaza igihugu cyacu so je kubganje umwana wanje abaye umustar abo mu musicienne abo mu mutambyikazi w'umuziki abo mukinyi wa film je ntaco bimbwiye essentiel gusa ko akora ibintu bishimisha biteza imbere igihugu bikanamuteza imbere wenyine n'ubwiwe okay aha ni kuri KZ Media turacabandanya mbega nk'uwo mwana wawe niko kutariyumvira umutware mu ihuriro TV kandi nta mwana ariyo niko utiyumvira kumutwara y'umukinisha ahubwo no kurikirana rega n'ubundi iyo filime y'ikinyamwuga ijye bakundukiza kandi cyenda yibuka sorry umvereza cyenda yibuka gusa mwana yikinye ntiyabandanije so ivyo ni ibibazo vyahabaye ndibaza abantu baramaze kuvyumva byaraciye urazwe mu gihe gihashya bakibazo abantu benshi barava muri team n'abantu bavuye muri team nibo batumye ibintu bigenda biyumba baravyonona no munsi ibintu bimeze neza Mario ngiyo my story ngiyo ari nindi nshasha yitwa urugo amaseri ni menshi mihoyo kandi ibintu byose bimeze neza so kuri ico cabakundukize ndibaza abantu twaragisabira imbabazi baradutahuye baradukurikirana kandi cyane okay kubera ko haraho kugeza ubu abantu babwiye ati filime zo mu ihuriro nk'iyo ntayo ni bake bayimenye kubera ntiyabandanije hama mbega uri kuraraba bro wewe uramaze imisi myinshi mu ihuriro mbega nizahe filime umaze kwandika ni nka zingara izo umaze kumbonamo izo maze kukubonamo zose niwo wazanditse irya Mario na ya yindi Mario bakundukize sinamenye so bisangamani amaide ubona yakinyemo jewe 80% nije nayakreye bisangamani izindi nazo polisi yanditswe na Famba n'izindi nyinshi nagenda kinamwe ariko 80% cyangwa 90% filime nkinamwe nje banazanditse hari uvuze ngo mbene sinamenye nayo numenga hari yindi mwakinye muca murayica kandi yari iryoshe sana zari episode series zibiri ziko zigira rimwe yari bakundukize na sinamenye kandi zari ko zikinamwe abantu bamwe nyene ngombwa muri gihe rero bavuye muri team umva baciye bigora ko zobandanya zose nk'inari zibiri cyo tuba oblige yo kuzihagarika tuzana zishashe ariko ibintu bimeze neza abafanzi baratwihanganiye turabisabiye imbabazi so byarashitse ariko ivyo ntibizosubira kuko gikora mu gisho rimwe bwa kabiri usamaye kirarimena natwe ivyo ntibizosubira kudushikira okay turabona mu ihuriro TV turazi ni kwa Hamisi umugore wiwe ni Jojo bro turiko turaraba ibintu Jojo ahora akina tukimvira ati mbega majya muri kumwe ukora n'ibintu agira ukimvira ati uno mama w'umwana vraiment boss wari karamurorera biri kumwe n'umukinyi n'umuntu afa bari kumwe mu itimu mbega boss hajya ntibihora bimuje nabi bihora bimera gute abari byo gusa uwo namaze kubona ko umusuto urafite no kubaza utuntu ubusutwa nyene so twebwe ajya muri timu kwanza ikintu kimwe no kubwira umu director wazijya film ujya abari nyuma ya kamera musanze umu director ntafata kamera umu director bari nyuma ya kamera araba bakina araba no uri karafilm abakosora ajya umu director rero wacu no mugabo nyene wa Jojo ivyo dukina vyose bari sirtere ahubwo hari gihe tuba turi oblige ntugasanga nkunyene karanjima uno mugore wa boss ndaki ugasanga hano ari oblige yo kumuha centrale ngiye kumusoma kwitamo gacavuga ati pause kubera ko musomye kwitamo script yavuga ko utegereza kumukubita centrale kubera kutamusomye kwitamo
no kuvuga ari serious n'akazi kanya n'akazi nimba namaye santarare muri filme inyuma ya kamera na santarare iza kubaza ko ari mawuja nandi ndumukozi no kuvuga je n'ibintu bisanze n'akazi umunsi abonye umudemo waba umusize muri filme yamutereye mu gitanda je twokwitana mu gitanda nyene pi nuzohare ibintu bisanzwe hagiye hari abantu benshi nta kintu uri bukore ibintu biri simple tunakazi mani nakazi bro none kuba wewe warinje mu mwuga wa filme bro urumva kuri wewe ntaco bikwicira mu bisanzwe mu bisima nk'abantu bakubona abibona urazi nka famba bijya ibintu yigira hajya umuhisa hari umuntu ari seriye ibiki mbega hajya nk'abantu baca bababona gute bo mu bisanzwe ikintu cyose kiragira sacrifice ibintu bya filme hari ibyo tuvyungukiramwo hari n'ivyo twavuga ko tubihomberamo uretse ko bitotuma ureka ishuri kurakora parce que mu Burundi turacyafise ka kantu nk'ivyo nyene uri kurambaza bivanye n'ivyo umuntu uri kurakina dufata nk'ujya kwa famba ujya kwiwanje hari abantu bashaka gufata ko no mu buzima busanzwe ucumengo nyene bijye wakinye n'ivyo vy'iwawe ucumengo uri mweseri ukuntu ugasanga ari ikintu mwari gukorana akakibona nyene umengo tu sinzi ukuntu no kuvuga en plus tutaratahura ibintu bya entertainment niko n'ubikora bamubona nk'umweswa ni gake umuririmbyi cyangwa umukinyi wa filme cyangwa umukomedie afatwa serie mu bantu niyo mpamvu niyo bamubona gutuma utangiye gutwenga n'ahantu yicaye nyine ukamengo ukamengo nyine ni bwa buzima orukiye ari muri tere aba ari mu kazi ari muhira naho ari nyene nk'umuntu nyene ari muhira nk'abandi nkuko nawe uri kurarengana n'undi kararengana so ariko ivyo biko biragenda bihera kuko twatanguriye n'ukuntu badufata uno munsi siko biratandukanye bizogenda bihera pore tunaco bitubwiye tuko dukora akazi tuko turondera ubuzima n'amafaranga nkuko namwe muri ko murayarondera so tugerageze gusa gutahurana duwe mwibarabara naribereye umusazi muri filme ntumbone nk'umusazi nyene mwibarabara so ni fresh ariko tumwe kandi warabaye umusazi ujya rero no mudacyasara sidakira uzokira ryari sinzi ivyo mama mbeshi ni nahi imana niyabona ko hageze nzokira okay reka tugushimire kwanza muri KZ Media bro bo KZ Media man sigenzi gufata ku mutwe KZ Media naje ndayishimiye sana parce que ari kintu abastare batazi canke abantu nta entertainment tuvuze entertainment tuvuze vyose tuvuze umukinyi umuririmbyi umuntu akina théâtre umukomedie ama media ama television vyose biba birimo ntuze wiyumvire kuba umustar cyangwa kuba umusani mu gihe ata connection ya entertainment ku office dafise connection n'ama TV online ama radio vyose biba birimo so naje ndabashimiye cyane abantu bo muri KZ Media ko banyumviriye ko kuza kumpa interview ari abantu batari banzu no munsi bakurikirana KZ Media baza kumbona so ibintu nk'ivyo hari abantu batari bayizi peut-être bashobora kumva ikiganiro bakaza kuyiraba entertainment no gufashanya muri twese so ndabashimiye abakunzi banze KZ Media babandanye bagira subscribe bakurikirana ama television iwacu ariko ikintu je ikunda kumbabaza itoye telefone y'umuntu uravye notification zose ziza ugasanga nizo hanze y'igihugu ari umurundi w'iwacu kubera kutogira subscribe ku ma television yiwacu ivyo bintu biracagoranye mu Burundi bro kubera iki ugeze muri channel y'umuntu w'umurundi urabivyiwe na like nuyishireko ugasanga umuntu afise ababone ibihumbi 10 mena ashobora kukwiza views ibihumbi 2 ku munsi none wagiye kugira ubabone ku channel yo kugira habiki ni hatari sana mu Burundi ivyo bintu biracagoranye sinzi ngo bizohera gute gusa abakunzi bariko baradukurikirana mwese ndabasabe mukore subscribe ku IHURIRO TV ndetse no kuri KZ TV mukore subscribe n'ingona nigoga hama mubandanye mudukurikirana bien ebana muzamura dukurikirana neza bizo n'umutumire wacu ndetse muze kumukurikirana neza ni kuri IHURIRO TV n'umukinyi akomeye cyane ebana muraza kuryoherwa cyane muroreye seri imwe gusa nta yindi muzosura kurorera naje ndakunda Mario ndayikunda sana respect so dukunda igihugu ntubona udakunze Burundi uri umurundi nawe ntuba wikunda so dukunda Burundi gira ama subscribe kurikirana ibintu by'iwacu nturabe ikintu cyane ubwo utagize like none gushira ko like comment bigutwara umwanya ungana gute bikore kuko nabandi mu bindi bihugu bajya abastare wowe ukurikirana ukunda mu bindi bihugu babanje gutezwa imbere nabi wabo hama nawe urabakunda uno munsi ntutanteza imbere gushira ko like na subscribe ntuzunge imihari ngo utaragera hari utarahangeza wowe nyene
gira subscribe, like, share na comment kuri KZ TV uzura yo kutazotera imbere mu misi mikeyi. So big up sana ku bantu mwese aba journaliste na twebwe turi kumwe twese fresh itimani bahezagira. Thanks sana. Hama ndabwira ati bandaye mukora subscribe ni KZ Media, YouTube ni Kevin Seho, temandaye mubikora neza. Hama no hanyuma kaze mu kiganiro cyacu ebana muze muguma mubikurikirana neza ni kuri YouTube nta handi mukore iyo subscribe nyabsa. Hama kuri micro ya Mr SGS Mr Sandosha kumitukushaka kuri kamera ni Pointum the machine. Ndabwira ati bye bye.